ikindi gihambaye bari bazi bakongera bakikorera imiti kama ibavura ikongera ikabavurira ibitungwa vyabo. Uburundi bwari igihugu citunganije neza mu bisata vyose bigize ubuzima bw'igihugu. Kuva umukoroni yinjiye mu gihugu baciye bihagira ubutunzi, ubutare n'agataka, urudandaza nta murundi yarakibifise ku burenganzira. Vyose byari mu minwe y'abakoroni, gutyo igihugu gitakaza burundu ubwigenge mu vya politike, mu butunzi no mu mibano. Mudukundire tubanze dushimira Imana mushobora vyose, umuremyi w'ijuru n'isi, yaturemeye igihugu cacu ciza c'u Burundi kandi igatako ikakizigama gushika uyu munsi. Icubahiro n'amashimwe n'ivyayo ibihe bidashira. Turabahaye rero ikaze muri no nama, aho tugiye gushikirizwa n'abahinga ku bijanye n'ivyo bashitseko ku matohoza bagize mu bijanye n'ivyabaye ku gihugu cacu mu gihe c'ubukoroni. Bubahwa mwese batumire bahire, musanzwe mubizi ko ibwirizwa shingiro riha inama nkenguzamateka igikorwa kidasanzwe cyo kunwanisha abarundi. Ico gikorwa rero ntidushobora kugikora twirengagije akahise Uburundi bwaciyemwo. Nico gituma kuva mu mwaka wa 2015 inama nkenguzamateka yagumye ifashanye n'abahinga kugira imenye neza ingaruka mbi zazanywe n'abakoroni b'Abadagi n'itegeko ry'umwami w'Ububirigi ryatunganya gushasha intwaro mu Burundi, kugira turabe icokogwa ngo imitima y'abarundi benshi yirugwe kandi dutegurira abana bacu Uburundi butagira indyane. Turifuza ko amatohoza ku mabi yakozwe n'intwaro za gikoroni nk'amacakubiri, uguhungabanya amahoro n'imibano, kunyaga ubutunzi bw'igihugu, ikumirana zasinzikaje igihugu cacu, ndetse mbere bikaba byagisize mu bibazo by'injyane z'amoko kugeza n'uyu munsi bitararanduranwa n'imizi, yoshira habona ico gikorwa kugira ngo ako kabi kabishe gahere burundu mu gihugu cacu. Bubahwa mwese batumire bahire, abakoroni bataraza mu Burundi igihugu cari ciyubatse. Imbere y'umuzo w'Abadagi mu Burundi igihugu cacu cari giteye igomwe, cari igihugu c'amata n'ubuki, cari cifashe neza mu bijanye n'intwaro uko yari itunganijwe, mu butunzi no mu mibano. Ivyo vyagaragarira mu itunganywa ry'ibikorwa n'imisi mikuru ico gihe, aho twokwibukanya ko imisi mikuru yategurwa neza kandi ikaba mu mahoro n'umutekano ntangere. Dufatiye ku munsi mukuru w'umuganuro warerekana ubwigenge, ingene abarundi bafashanya bagakorera hamwe tutibagiye gusangira akabisi n'agahiye. Abarundi bamye barangwa n'umutima wo gufatana mu nda, aho turavuga ibikorwa bakorera hamwe mu kibiri vyatuma bakora ahantu hanini kandi mu mwanya muto, kuko bari baratahuye ko nyamwigenda ko atarimira impeshi. Hejuru yo kurima, abarundi barangwa no gukora imyuga myinshi nko gucura, kubumba, kwikorera impuzu bambara, kujisha, korora, bigatuma baronka ivyo bakeneye batarinze kuzera inze. Ikindi gihambaye,
bari bazi bakongera bakikorera imiti kama ibavura ikongera ikabavurira ibitungwa vyabo. Uburundi bwari igihugu citunganije neza mu bisata vyose bigize ubuzima bw'igihugu. Duciye ku mayange imbere y'umuzo w'abakoroni, Uburundi cari igihugu cifashe, carangwa no gushira imbere Imana, kubaha umwami no kwitaho igihugu nk'uko vyabonekera mu civugo caranze ingoma zose z'Uburundi: Imana, umwami, Uburundi. Abarundi barazirikana na ntaryo ko bahamagariwe kugwanira iteka ry'igihugu n'akazoza k'abuzukuru n'abuzukuruza babo. Ubumwe bw'abarundi bwakomoka ku rugo rwo mushinge w'igihugu, bugashamikira ku miryango, bukabona gushwara igihugu cyose. Urugo kandi rwari inkomoko y'indero yo kuziko yashira imbere ubutore, ubutwari n'ubuhizi. Bubahwa mwese batumire bahire, ubumwe bw'abarundi ntibwari buhari kubera amasezerano yabaye hagati y'abarundi, ariko bwari buhari nka kamere k'igihugu mu buzima bwa misi yose y'abarundi. Barimira hamwe mu kibiri, baragirira hamwe ibitungwa atawinuba uwundi, baratumirana mu manza z'umunezero canke z'umubabaro canke z'ivyago. Abarundi barasangira akabisi n'agahiye, umusesekara w'umwimbu ukabikwa mu bitiba n'ibigega kugira babike imbuto bongere bategekanirize kazoza. Imico kama y'abarundi yari rurangiranwa, wababonye yaratamarirwa agata amacumu. Iyo mico niyo yari shingiro ry'intwaro itunganye kandi itunganiriza bose. Uburundi bwari bufise ingabo zifise ubugabo hamwe n'ibigwanisho bikwiye kandi bikorerwa mu Burundi. Mu mwaka w'1896 niho Abadagi binjira mu gihugu inyuma y'intambara zikomeye hagati y'umwami Mwezi Gisabo n'Abadagi. Abadagi bifashishije abarundi b'ibihemu batitayeho ineza y'igihugu Kirima n'Amaconjo, bituma Mwezi Gisabo agondozwa maze yemera gushira umukono ku nguvu ku nyandiko y'ikiganda yo kuwa 6 Ruheshi 1903 yemerera Abadagi gutegeka igihugu cacu. Uburundi buca butakaza ubwigenge bwari bufise. Itunganywa ry'intwaro rirahinduka rija mu minwe y'abakava amahanga, ubutunzi burahungabana, imibano irasambuka. Amabi atagira uko avugwa abarinjiye mu Barundi. Bamwe basinzikarizwa ubuzima, abakoroni batangura guhungabanya agateka kazina muntu mu gukubita ibimoko abantu nk'ibikoko bambaye ubusa. Amata, amagi n'amasoro byofashije abana byashikanirwa abakoroni. Hashigwaho amakori y'akarenganyo kugira aje guteza imbere ibihugu vyabo. Kuva umukoroni yinjiye mu gihugu, baciye bihagira ubutunzi, ubutare n'agataka. Urudandaza nta murundi yarakibifise ku burenganzira, vyose byari mu minwe y'abakoroni. Gutyo igihugu gitakaza burundu ubwigenge mu vya politike, mu butunzi no mu mibano. Igihugu kirasambuka. Bubahwa mwese batumire bahire, abarundi barayamaze bati uw'ivyago vyagiye n'ivyasi ntibimubisa inzira. Kuva mu mwaka w'1916 gushika mu mwaka w'1962 Ababirigi nabo basubirira
nabo basubirira abadagi baza bakora ibisa n'ivyabo bari basubiriye, ibyahuha birahuhuka. Twomenya ko ibikorwa byo guhungabanya agateka kazina muntu vyimonogoje mu gihe c'abakoroni, nk'idandazwa ry'abantu hamwe n'ikumirwa ry'umugwi umwe w'abarundi mu buzi no mu bisata byose by'ubuzima bw'igihugu kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 925 bitegetswe n'umwami w'ababirigi kuva muri uwo mwaka nyene. Muri make ubukoroni bwinjije Burundi mu buja bwa buhinga n'ubumenyi mu bisata bitandukanye nk'uburimyi, ubworozi, ubuvuzi bw'abantu n'ibitungwa, ubucuzi n'iyindi myuga itandukanye birasamburwa. Uburundi buracugwa bufuni na buhoro. Imana ntiyigeze yibagira Uburundi. Mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 958 niho Rwagasore nabo bari bafatikanije batanguza urugamba ngo bahabuze intahe yo kwikukira. Abakoroni bababajwe n'insinzi bafatikanije n'abarundi ba Mpemukandamuke baciye bamugandagura ku igenekerezo rya 13 Gitugutu igihumbi kimwe n'amajana 961. Urwo rugamba rwabaye ingirakamaro kuko naho ivyo byari bigenze gutyo, igenekerezo rya mbere mu Kakaro igihumbi kimwe amajana 962 Uburundi bwariganzuye intwaro y'igikoroni buhabuza intahe yo kwikukira. Ibendera ry'abanyamahanga riramanurwa, ibendera ry'igihugu cacu riraduzwa. Kuva mu gihumbi kimwe n'amajana 962 gushika mu gihumbi kimwe n'amajana 993 naho vyitwa ko twikukiye, abarundi ntibigeze ba mu bwigenge bari baraharaniye. Bakava amahanga bagumije ukuboko mu Burundi. Intwaro zarangwa n'umukazo zuzuye amacakubiri nk'uko vyari mu gihe c'abakoroni zagumyeho. Aha twofatira ku bwicanyi bw'agahomerabunwa bwabaye mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 965, igihumbi kimwe amajana 972, igihumbi kimwe amajana 988, igihumbi kimwe amajana 993 n'ahandi. Muca mubona ko uwo mugera twandujwe n'ubukoroni cyane cyane kuvagiyeho rya tegeko ry'umwami w'ababirigi utarahera, kuko akarorero ka hafi nivyabaye muri 2015. Bubahwa mwese batumire bahire, ntawodondagura amabi Uburundi bwinjiyemwo bitewe n'intwaro mbi za bakava amahanga baducuze bufuni na buhorongo ayamare. Nashaka gusa kubavunira akagohe kuko naho Uburundi bwikukiye, uburozi bwo twaraburiye kandi abatari bake baracagwaye. Ariko naho biruko, inama nkenguzamateka irajwe ishinga no kubona abarundi twavuye ibuzimu tukaja ibuntu, tukubaka Uburundi buzira injyane bw'urunganwe ruzovuka. Iki cegeranyo rero inama nkenguzamateka yaragishikirijwe n'abahinga, yongera iratanga intererano kugira ngo gihinduke igitabo kiranga vy'ukuri amateka y'igihugu cacu. Naco gituma turangije dusaba ko mwokurikiranira neza iby'abashakashatsi bagiye kudushikiriza kugira bizotubere urufatiro rwo kubaka Uburundi bushasha no kuyaga nabo bose begwa n'amabi yashikiye Uburundi mu ntumbero yo gusubiza hamwe no gushumbushwa ahose bigaragara ko twanyazwe. Ni no kuri ayo majambo
dutangaje ko twuguruye icese ibikorwa by'uno munsi. Murakoze, Imana ibahezagire kandi ibatuzigamire mwese.